Kagame yababwiye ngo nzobaha igihugu cyo Burundi kumbe igihugu gifiswe n'intare acongera henda abanyamurenge nganda bakubita igihugu cy'isezerano ngo ni je Mose mwumvise mu bitabo jewe Moyize be Mose niwaze nyamabwirizwa ni jewe Mose je nije nazanye ivyamabwirizwa tugira ntegeza kubaha igihugu ndabacira inzira mu kiyaga gitukura urumva iko yahenze abanyamurenge yabo nibagisirimba kwenda mbere urumva niyo muri gisirimba gusa ibiki nibiki voila arayemereye igihugu urumva Kagame deje igihugu yemereye abandi nawe aragishaka kubera icari mu nishambrete urumva nabiwe babuzeho bakwigwa kubera iki umwina w'ivyisi kutaba satisfied n'agahugu kabo twebwe naki wacu gato mugabo karaduhagije mugabo wacu bashaka kuza baragura amatama arenda bamwe bahora bibinka usanga bitakoroheye bajya bazarenda bazara abamesha ubambere bitwa mayimayi riribaze ushubatera ku gihugu cabo uri mu etranje uje kubiba nabo bahoze biba abandi kandi biba bene wabo urumva ico kibazo urumva kukantu bazarenda nexe mayimayi bahoze biyibira ibitungwa bakigira ibiki mugabo bamaze kubona yuko hari undi muntu waje kubiba urumva baciye bashira inguvu hamwe urumva baze gushira inguvu hamwe bagwanya wa musuma nawe aje kwiba bo batareba natwe ivyo tuje tubiga hani mwe muza ndabaramukije abakunzi bayaganaho TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko meze neza hiwanyu mubundi renda bakengurukire cyane kwa mwarahisemwo kudukurikirana buri munsi uko bukeko bwije ni Mime Merveille ndagarutse mu biganiro bya politique umubano mu bindi bihugu turi kumwe na Cody Mr Black aho tugiye kuganira byinshi bitandukanye nko bya reka ndamuhe ikaze aturamutse. Merci beaucoup Nina Merveille kuma ikaze kuri Yaganaho TV ndizera yuko nako baradukurikirana bameze neza cyo nabasaba ko bobana natwe muri kano kanya tugiye kumarana nkuko byama bimeze mu biganiro byacu gipanze kiriyorodone imeze neza tukivuga ko gipanze turaje tuganire na cyane yuko umupaka wuguruwe tuje tuja no ku mirongo y'urugamba tuko turabona cyane u Rwanda ruko ruratakaza inguvu gose turaje turabe ngo bimeze gute canke biriko biva kuki imipaka yuguruwe yes hari haciye atari gito imipaka yugaye yugawe te lo 17 lo 18 entre ya ariko harigeze kuvuga ibihuha uvuga yuko umupaka ugomba wugurugwe aho ministre des affaires étrangères yaciye agira conférence de presse akavuga ati ivyo bintu sivyo ntitugomba tugure ku mvo z'umutekano mbiko no musi ko buguruye umutekano wifashe neza arabonye barona ko umutekano wifashe ivyari bidu nigomba kutumenasa bimeze vyaheze. Okay, merci kwico kibazo kijanye no kugurura frontière ihuza Uvira n'igihugu cyo na Bujumbura cyane Kavimvira na Gatumba cyane igihugu cy'ubundi n'igihugu ca Kongo mu kiringo cyo kwezi kurenga no mpaka wugaye uvuze ati none umutekano wa wizewe ko vyuguru no munsi kandi bwa mbere baretse ko vyugurura c'est vrai umutekano urizewe hari ikintu wavuze tuza kuvuga ko kijanye n'ingene ingabo z'u Rwanda ziko ziyatakaza inguvu ku mirongo y'urugamba ibi biri mu vyatumye umupaka wa Gatumba n'u Burundi bugururwa kuko nta nguvu bagifise none umuntu adafise inguvu yoza gutera Burundi none inguvu bari ananiwe kugwana no muri Kongo isata kugwana mu Burundi rega target imbere y'ivyo byose target yari uko bafata Uvira hamakata gutera mu Burundi muga uno munsi bariko wazarendo yabanikiye nk'umutwanikirwa n'ikembe sivyo bamaze kwanikirwa na wazarendo nta nguvu afise kuza gutera mu Burundi kandi no Burundi buri yizeye 100% ndizera yuko ku ngabo z'u Rwanda atakosa ryo gukora na rijya inyeshamba z'u Rwanda ziko zirakubitwa ovyo kandi cyane zikubitwa n'abasore ba Neva kandi abasore ba Neva bariko barazikubitwa bazisanze iyo ziri ibazi badusanze ino basanze babasore ba Neva ku kirindiro muhira cyo borohera niyo mpamvu rero umupaka w'u Burundi na Kongo uguruwe Kagame ari mu marira yarazi uko agafi agakeke ko muri Uvira
kagiye kumutohesha mugabo swata. Reka twibukanye neza yuko Red Tabara irizye yinje no kuvuga intego ifise gose ariyo kwinjira mu Burundi. Twagiye turabivuga mu biganiro byinshi bitandukanye. Biga ubu tuvuge yuko nayo yacitse intege gose. Merci beaucoup ico kibazo. Red Tabara ubukomera kwayo kanda kukwereke. Ubukomera kwayo ni kuri RDF igisirikare cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda kidakomeye nayo ntikomeye. Ushikira umugabo adakomeye bakabahurira hamwe. Red Tabara ubu tuvugana imeze nk'umuntu atabona ijisho na rimwe. Ibaze wewe umuntu atabona ijisho na rimwe agashaka kuzana nk'ahantu mu kigo akagushirayo. Wowe wibaza ko wahaje gute? Umunsi Red Tabara ntifise icepfo ntifise caruguru. Narijya wiya Red Tabara imeze nk'impehesa abagabo badafise abatware. Urumva kuko bagiye bayikomanda ni babandi babosha 2015 ngo jya mabara mukora ibi baca bariyirukira. Uwo muntu yaguhenze bakavutagura inkona wa polisi agaca yigira iburayi nawe uhungiye ngaha mu Rwanda inzarira gutuneje reje uja muri Kongo ugiye ngo mu bisirikare wa muntu yibereye hanze ari karajya neza imisosi imeze neza uwo muntu muri kumwe ni muri kumwe. Red Tabara bure imeze nk'umuntu atabona ijisho na rimwe kuko u Rwanda niho bariko rurayirabira mu Rwanda kuva aho turunanirije turarokubita ko ni mu magara vyatumye na Red Tabara isubitse ibirenge hasi. Uribuka amashwashwa agiye aba Red Tabara ngo mutwitegurire ngo ava Noel ngo mube murasuma ngo ibintu abantu izi confidence ziva he abanyo ngo muzobe ngo murasuma ngo ibintu ngo mushire ngo mu mazi ngo kubera ngo turaje ngo kugombora ngo igihugu ngo turaje ngo gusubiza ngo ibintu ngo mu buryo igihugu vyagiye bubafu ryari ivyo bintu bavuga ko baje gusubiza urumva nico kibazo rero kihari. Kumbwira rero yuko umupaka w'u Burundi na Kongo ukuwa kwayo ko tuma Red Tabara yinjira negative nonesha umuntu agukubitiye ahantu kukirindiriwa ibaza umusanze kukirindiriwe na je ndibaza yuko Red Tabara tanga ufisi hama kujanye niyugurwa ry'umupaka asevre birahimbaye kandi biraryoshe kuko arabahora bakora urudanda zonje ukamazi muri no misi bari bicaye harabakora ama business y'abantu bakora business za Uvira no musi bari bicaye harabakongo bandi bakora business Bujumbura no musi bari bicaye mugo no musi bagiye gusubira no musi basubiye kubikogwa ndibaza wabonye yuko na office obeyere mbe mu majambo yose ni gute Burundi de recettes. Office Burundi de recettes yamaze kwashika atangu gukora akazi kayo nkuko vyari bisanzwe. Urumva? Uno musi ibintu byasubiye mu buryo muri make. Kandi ni na avantage ku Barundi n'abakongomani ko biratuma bagendanira biratuma ibintu vyoroha biratuma kantu kari kazimvye ngaha mu Burundi kazimba nyamba kava muri Kongo biratuma yakongomani akantu kari kazimvye kubera ubundi bwari bwugaye kazozimbuka c'est normal biraryoshe biratesa bimeze neza agatoro twe kabuze twikubita Uvira tuzana amabido none suko nyene rega biremewe eka duse n'uvuga gatoyi ku bihuha vyagiye biravugwa na cane ku ma TV yo ngaha mu gihugu kibaye cy'u Rwanda abo yuko abarundi babayeho nabi abakongomani nako bari ngaha mu Burundi bahungiye ngaha mu Burundi babayeho nabi babankiye gutaha ibintu byinshi byaravuzwe nibaza ko ubyibuka mbega ubuko imipaka yuguruye niho tuca tubonera ko abantu by'ukuri bari bakeneye gutaha canke bagise badutse mbega bo tubonera kure mubona biko biragenda gute none ko imipaka ya Tanzania no Burundi yuguruye hakaba hari impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zo ko zitarata rero amateka agenga impunzi ariho kandi bitegerezwa gushirwa mu ngiro sivyo deja uno munsi impunzi ivuze ngo ndasubiye iwacu kubera ko imipaka yuguruye ntibikunda none ujana ivyangombwa ibihe ujana carte de refuge mu gihe udeje ugomba guhunguka hari ama procedure bisaba umuntu ushobora guhunguka ugende nkimbwa deje ugomba guhunguka hari amashirama gutekerera akumenya iminsi azogutunga ivyo gufungura ivyo kuryama kubera ko umuntu avuye mu buhungazi ibintu uzoba bwarahungabanye urabisaba bakakwandika bakamenyesha amashira hamwe mpuzamakungu ajejwe ivy'impunzi guhungura impunzi bakaza gatera ku mikono hama bagahunguka rero uvuga ko imipaka yuguruye ngo baraje ngo bacibasubira muri Kongo guti no nyamba harimo aba M23 nabo
basubire muri Kongo tutabakanya magara bazonza kuguma hano imisi yose baba bamaze ngaha mu mutarabato hari abafashwe batariyo kandi bazo ko tabeshi baba basigaye nyamba n'ubundi M23 yoba yaje mu Burundi aje ngo aje konona ibintu agacabona yuko abo yasize hariya nabo bageramiwe aca umufana w'imbonera kure biga utari bushobore ushobora mureka ni mu Rwanda uzi ko utamushobora cyumuza rero nti mu Rwanda rero kuri make je numva yuko atari cyo gihe cyo guhungura impunzi nk'impunzi ziyafise amategeko zigenga hano amashira hamwe abahungura hari barabisaba Burundi bukabimenyesha kandi twebwe nta nyungu tubakeneye mu zo kubagumya barakeneye gusubira iwabo biyubake mu miryango yabo bubake kazoza urazi kimpunzi atatirambere igerako impunzi ihungutse ishikira A0 batangura ubuzima A0 oya ni wahunze riyo mpamvu ndabikubwiye twebwe tugihunguka tuvuye mu makambi y'impunzi twabanje gushikira mu mabanda mu mahema babakuye ahantu bitwa mu mabanda aho nibuka bambwiye ko ari kiriro peti urumva mu mabanda tubabazana ahantu muca mushikira ku komine muje kugira ntiye mukamaraho imisi bakibaswiva kugira mu rugo rero iwanyu wavuye mu cahiye mugani wabaraca nk'iwanyu mwari mukenya biraguhanga canke uri kagati kisenya kakikokora bice biguhanga kubaka inzo nyine usanga ari garama rinini mitwe twatomboje kubera sokuru yari mu bosi twe kwanza umunsi dushika tuvuye mu buhungi sokuru yakubise ikimasa aravuga ati karibu urumva twebwe sokuru wanje kubera ko yari ikomeje kera bwa mu mubare n'agaciyemo sokuru wanje twebwe bukaba tuvuye mu nkambi kubera ko ntiwa muri yubaka ubutuma buri ntabwo je deja ikintu naje mu Burundi numva muhamukira ikintu ivoka Tanzania na avoka twaje baratsaniziriye reje ikintu bwana si wari wavukiye niyo navukiye umva ntibari bwagivuka rimwe ndayibona nk'ikintu gishasha sivyo maze gushika mu Burundi nkabona ivoka nkabona ndavuga ati je ndakiriye kujya kiyakira rero ugasanga mu Burundi ibintu ico gihe tutova mu makambi abantu nibare basi ibintu nivyari bwabe expensive byari bicoroshe usanga abantu nibari bakigira amavuka yari iterera hasi abantu nibato atari nko waca bayagurisha jewe rero narashoboka kya ntabanda yimenyera ibyo n'ivy'amavuka vy'ibiki baravuga ati none gashahanu kwe tuzohashobora muga vraiment icambere twasanze nuko mu gihe muri Tanzania twari dufungura nabi twaje utwo kujya duke hari ibintu bitwa intengwa ndazizi intengura zizi canke ibiharage vy'ibitiro bimaze nk'imyaka 8 ugaca mu biteka imisi 3 bitarasha aho rero inzara barikira bakubita pamo yabazanira ibiharage n'intengwa rakeseri ukabiteka imisi bitarasha mugo site mu Burundi bakakugaburira ibiharage batonoye bijya bakuye mu murima ibiki wategeza gutanga ati iyi nindi mbone giyemo iyi nindi mbone giyemo rero ubundi buraryosha kandi twebwe nk'ubu twebwe ndavyibuka mu misi yo guhunguka barashobora kutubwira nk'ubu uko zinko zamuhira ntituzokujana mu Burundi bacurira nacandira nk'umunsi wose kugira umpoze byawe ikibazo urumva niga nko mu wa gatatu mu wa kabiri kubera gusambwe ati we ntizokujana mu Burundi tuzoguma ngaha urumva kubera je burya avyibanje je na patriote avyibanje base ukaze zo kuja za Australia ukaze zo kuza za Canada barabirata bwa twe dukeneye kuja mu Burundi kandi nanje nta rohombo kubera ngo ntagiye ngo za Canada usanga mba narapfuye kangana cari mutima urumva rero ubuzima bwo mu buhungiro buragoye mugaye ikomvye guhunguka ndibaza ko atantambamye haba leta irakumviriza bakabimenyesha ko igihugu gifise impunzi sico kiba kizikontrola kiretse yuko hari ivyibanze bitegezwa kuba ubundi bwari amashirahamwe ajejwe impunzi rero kuvuga yuko buguriye zusha zitaha soko bimeze igihe cyabo nicagera babisavye vyamenyeshejwe bazotata kibazo na kimwe reka tuje ku mirongo y'urugamba na cane yuko tubona u Rwanda ariko ruratakaza inguvu cane kwimirongo watumenyesha amakuru agezweho ibiriko biraba ko basikare b'u Rwanda nyamba batajya nyamba baza banyoye mu karu
nambe ikibazo bafise ntawo kimenya vraiment ko uburyo bariko baratsindwamwo ntibubaho bariko baratsindwa cyane bariko baricwa cyane mugabo niko yanyene ya principe yabo ati no turn nagukata urumva mu guprogress inyuma uhindukiye ugira amahindukira mabi wacumera nka rongo tani kuhindukiye ni wakwimenera umutwe urumva bagutegeka ku advancing kandi aho advancingiye usanga advancing muri babasore ba Kisekedi batozwa neza naba basore ba Neva nababa wazarenda bamwe bahora bibinka usanga bitakorohiye bajya wazarenda bazara abamesha ubambere bitwa mayimayi riribaze ushubatera ku gihugu cabo uri mu étrange uje kubiba nabo bahoze biba abandi kandi biba bene wabo urumva ico kibazo urumva kukantu wazarendo ni exe mayimayi bahoze biyibira ibitungwa bakigira ibiki mugabo bamaze kubona yuko hari undi muntu waje kubiba urumva baciye bashira inguvu hamwe urumva baze gushira inguvu hamwe bagwanya wa musuma nawe aje kwiba bo watareba natwe ivyo tuje tubiga hani mwe muza kuduhiga mwiki mudushaka mu rupfu abasore rero bakagame basanga aribo bashoye mu mitwe kubera ko badafise uruhusha rwo gusubira inyuma sivyo bikaca bibabera ikibazo cy'ubune bigo vyora none gashaha ko baza kukwicira nabi bakwicara ubozo bakukata umunwa bakukata izuru bakukata amano bakukata intoki kubera ngo wiropriye ku rugamba niho pfuma ujya urusoro rwo mu mutwe rukujana nko kujanye canka abasore yo naho ni benshi ko badahera bagwiriye harimo n'abarundi barimo Renore ditabara siyiri yari ditabara ko ravuka bamwe bameze nk'abantu batabona ubu niyo bari nabone bari ko barapfira mu ntambara kandi FDNB ahuriye navuga ati uri umurundi mwenzangu uri aduyi kandi aduyi ni aduyi sivyo uko urabizi kera asende FDD kiri mu ishamba za FNL zikiri mu ishamba naho bagwana ku barundi mugabo bahuye n'umufabe baramukosora umufabe baramubabaza cyane biteye ubwoba ko niwe bariko baragwanya rero niyo mpamvu ibintu byo kuvuga ngo turabarundi turiki usanga atakamaro bikimaze rero uno munsi abasore muri bakora fira hamwe n'abanyarwanda babijije ngo bazobaha igihugu Kagame yababwiye ngo nzobaha igihugu cyo Burundi kumbe igihugu gifiswe n'intare acongera hinda abanyamurenge bakubita igihugu cisezerano ngo ni je Mose mwumvise mu bitabo jewe Moyize be Mose niwaze nyamabwirizwa ni jewe Mose je nije nazanye ivyamabwirizwa tugira ntegeza kubaha igihugu ndabacira inzira mu kiyaga gitukura urumva niko yahenze abanyamurenge nyamurenge yabo nibagisirimba kwenda mbere urumva niyo mu bigisirimba gusa ibiki nibiki voila arayemereye igihugu urumva Kagame deje gihugu yemereye abandi na waragishaka kubera icari mu nishambrete urumva nabiwe babuzeho bakwigwa kubera iki umwina w'ivyisi kutaba satisfied n'agahugu kabo twebwe naki wacu gato mugabo karaduhaye gije mugabo wacu bashaka kuza baragura amatama bameze nk'aba bantu bajya cyane batagomba kurima buryo ngo abantu badakora nibo bajya nk'abantu bibikoko ibisambo bigabo vy'ibisambo n'ibigore vy'ibisambo ntibakora mugo umuntu akora kubera bari busy n'akazi kubera abari busy n'akazi keshi je nguno munsi ndashobora kwiga ku job nka yutojya tungana mugabo wa muntu yigwa yicaye muhira ajya indobo yinja nukure Rwanda ko biragera u Rwanda rwareze amaboko ntirushaka gukura amaboko mu mpuzu twebwe mu wundi turivugira ngo turimo amavoka ngo turimo ibirayi turimo iki bagacaza akadutwenga ngo twababwira ati twirobere president bakaza kumushinya bamutuka ngo avuga ngo ivy'injya gusa kumbe niyo yabonye yuko ari fondation niwo mushinge wa vyose mugabo base gukora ari binebwe bariko barapfira mu mashamba ya Kongo bazira kuja gusahura kwiba kandi ntibazohapfira gusa bariko baranakwegera n'abasikiye mu gihugu wabo kuko umuzarendo ntazobihangana azoruka binjiranye mu Rwanda cyo bazarendo none bameze nk'abamesha bajya n'inkazi bameze nk'abamesha rero nubwo ntabazohagarara bazoga bagabitero shuma ku Rwanda uyu Rwanda rwamaze kwisiga mu kagozi president wabo yaramaze kurudandaza cyarabaye nuko bimeze
ya twarabonye mu biganiro biheruka twaravuganye ku kijanye na Tshisekedi ko yahaye ibirombwe muri Rubaya byo kwiyumva mu inzahabu abihereza Amerika. None ko ivyo byabaye amasezerano tukabona asinywa Amerika, ubu hari ciratangura gukora? Nta ciratangura gukora mbere hajya muri Rubaya, ubu hariko haraba imirwano bijya bintu za ntibiriko birakora bijya birombwe, kuko FARDC na Wazalendo ni imisi nyene baciye bahagarara ibitero bikomeye byatumye atabikorwa biko birahabera vyo gucukura ubutari nta biriko biraba kugeza uno munsi, kuko bageze zaruke ubuce bwose bwajya FARDC yamaze kubufata. Rero gufata hakimba ubutare urusoro ruri hejuru ntibikunda. Uri Amerika bakitegurira akarere none Amerika byari kwinanira. Oya wabaye mwiza wa muzima. Nyamba Amerika yaragize icyo bafasha reka bategurira inzira. Bategurira inzira rero kiyakubura umucafu Amerika izozishikira ahantu hameze neza. Bakora amadiri ibintu bimeze neza. Amerika nizoze yitwaza ngo twahakuye ngo mu minwe ngo yabasi ngo ntitubaha amaheromo. Ego hajya avuze ni kuri gusa nta sikaburi gusa ko muteye. Avuze ati ndebe haye ni muvyimbe mugabo ntegeza kumenya ivyavuyemo mu bindi kuko bahora bayigura bishishije ku Rwanda. Ubwo umusozo bigura direct bazovuga ati beto twayose ibi okizane ivyo ngo kavyaye. Mubana ariko guhara bitwara. Rero no munsi rikanze bategura akarere bakubura amayira boza amayira mu maso yirwe ko bamuskaje ko askaje nka 30% ajya hantu bamaze kwamukora ko ntahagaze ro muri market n'ivyo no bavuga ko bariko barategura amayira Amerika izoze imeze ko Amerika irateganya kuza muri Mars ya gutanguraho ibikorwa byose bwite. Sawa reka ndagukengurukire cyane ko kandi abakenguruke kace nkengurukira namwe